reka ntwaburo ubyura ibisate meze gute none nze neza ndabona uriko uroze ibito nako ndazi gute isuku umukobwa agizwe n'isuku ende umukobwa hajya nawe urabizi jana nje naenda haciye nyene nje ndakubona gusa naenda akumbuye no nziza umeze neza ari ndashima Imana nyene mugabe ikibazo ubungu nyinshi ibyo vraiment sinokubesha nankumbuye undi gihe bantuma tinumva ati none ngiye kumara yo munsi munsi wose nabona mu mbebe ariko ndabona basi kintu kimbabaye ko turi ahantu hari abantu nashaka nuze bashaki nashaka bizo kandi urambabaje kova yatanganetse nuko Imana iri mu ijuru kanongo bite eka sipute nabi ubushitse nakubwiye atufise inzu bagitapa none umagarikije ngaha ni iki sha ibintu nyine bisanzwe tu eko ibintu bisanzwe no kumagaritsa ngaha ibyo biraza mani shimwe nyine ko duhoye icyo tumye ndaguhagarikira ngasi kindi urazi yo ku mugenzi wa Phidel numvise ko dukundanye igihe kitari gito nashaka mpanurire Phidel tumanure kubi Phidel twari ko dupanga ibintu byo kubana ndamubwiye ikintu cyo kubana nawe yego aracemera ariko ubujya acemeramo jewe siko ndabishaka wewe nyene ubishaka gute mu buhe buryo njewe shaka ko tugira mariage tuja kwandikwa hama mariage mu singero akaba yaranankoye wene ashaka yuko tubana hama mu nyuma tukaja muri leta civile mu rugo rwacu rukabandanya uko nyene none gatoye ashaka ko mukora leta civile imbere yuko mubana cyangwa ashaka ko mukora leta civile hama mukabana mu nyuma ashaka ko dukora leta civile amatubana urumva we wari wihenze ega nyatari byime ndi mu byimviro byinshi ngeze mu zabukuru witwengeresha jewe cyo shaka nuko yoshika muhira muhira bakamubona agatanga izo nkwano hama tukaja muri leta civile hama mariage yo mwishengera tukabana none ga mukobwa uri kuririra iby'abandi babuze nukuvuga iby'abandi babuze urabirirana meze nka wa mwana ashobora kurira ngo arashonje kandi afise igitumbura mu ntoki wowe yakima n'ubitahura sindabitahura sigo tutabitahura twe muri wacu tuvukana turabana benshi abamaze kugenda bose bagize mariage abahungu umukobwa aragize mariage yarasoka baramusohora jewe bejeje maramaze umuryango ice ngendo ibaze papa amashuri amahera yarantaye ko ndiga amashuri nize ice ngena naciki nawe kene agashimwe ndakubaza ikibazo nawe urakunda muramukunda Phidel ndamukunda ko naramubwiye yuko tuzoterateranya two dufise hama tukayikora iyo mariage sawa wewe mwaka kanya tuvugana ufise iki jewe yemeye ndabirondera urabirondera sivyo ufise sivyo mugabo umuhungu ariko arakubwira ati dukore leta civile hama tubane uriko uravyumva kuko na ivyo amaze kukwemerera gukora leta civile n'inkwana zozizana sivyo mugabo mu mategeko ntushobora gutwara umukobwa utakoye ngo umujane muri leta civile hama muje kubana nimba utamukoye nta mpamvu yuko mugira leta civile nimba yari yarakwemereye ko mukora leta civile wa mukobwa wereka kugotwa nimba yarakwemereye ko mukora leta civile ndi serious certain ko no gukwa zoza gukwa hamino ivyo navyo vya mariage shawa mukobwa we nana urabibona yuko mwino misi uburyo bw'ubugoye sivyo nawe nivyo ubona bari abakuru bawe bakoze mariage hari kijya gihe ubuzima bucoroshe
ushobora kuronka cyangwa ushobora kuba ufise ibihumbi 200-500 ugakora mariage. Ariko ubu ndazi we mariage ushaka ni mariage itari musi y'imiliyoni 5 canke 10 kuduga. Ukenera amamodoka, ukenera ibiki, ukenera amasare, ukenera ibiki nibiki, makango mukore ngo mariage ngo mwemeze ngo abantu. Urubanza sugo kwemeza abantu. Kashareka. Pratiko ko n'abagenzi banje nababwiye yuko mu misi ndabaha invitation. None mwabo bagenzi bawe ninda azoza kukubakira urugo. Urumva? Wowe ahubwo bagenzi bawe nico citwaza uri kuragira. Sina abo bagenzi bawe nta numwe azoza kukubakira urugo. Ngiye muzamubana. Surumva ko nabamba bajena papa neza. Ka. Mugabo pe. Oui. Sinokubesha. Sinzi ibintu bigize iminsi bimbako. Ewe. Sinzi ibintu bigize iminsi bimbako. Ndyamye ndota. Bahora bavuga nahora numva bavuga ngo ni mitoma bagira ni ukuri. Ubu ndyamye ndota wowe. Nigene nagiye ari kwa bamdo. Umva ndaguma nk'umwakina mvuga ati bazopfura bamuntu waro. Bundi nkayo nasanga hari n'igihugu kiriko kirakuganira. Rumva nukuri kw'Imana ngira ndagusaba ikintu kimwe ntuzotume shafura ntuzotume mbabara kandi usanga utaronkumbuye Ndakumbuye Seruko oya ukankumbura ukacunyima bitso Ekana ndayiguha Voma urayimba Niwari bwavo Oya nari mico Narusanya msanje change ndayikogereza Oya reka ndayoze gire tugende Nana mu buzima bw'urukundo nta gusamarasha wa mukobwa kuko burya abahungu urashaka kuvuga ego hano muri kati wanyu ubona umenga abahungu ni beshi abahungu ni bakeye sivyo kandi abakobwa murazi ko muri beshi ushobora gufyinata ngo ntiwotwara ngo umuntu ngo mudakoze mariage ngo ntiwoja ku muntu mudakoze mariage ugaca usanga hariho umuntu wewe yicari yavuga ati jewe ujya muntu niyo yonterera indi wacu nitwa gusa ko namuvyariye byo nyene birahagije ariko navyo canka kwanke mariage mwakunda imyaka mamukundanye akanka mariage biboza ko bagukunda ati bagenzi banje bamaze kugira ama mariage ariko nanatuvugisha ukuri burya umuntu harinza kubwira ati dukore eta civile hama tubane aho nta rukundo rurimwo kwera iregana ningo nyinshi none ndakubaza hari umuntu urumva yabanye n'umuntu bagakora mariage badaciye muri eta civile ariko kubera eta civile ariyo na mariage bayishizeho rero yo mushengero wewe muri make sivyo wowe uharanira kuraba ivy'abagenzi bawe bitaho ngo no mu muryango wawe ngo ukuntu bobifata sivyo mariage murashobora kuyikora munabana yomva bari mariage si mariage gute ne nijya mbere ubibona mariage ni bijya mukora mukiri abajene mwese mugatwarana atabwo muri abana niyo murinze mubanaho niyo mwoshaka mukabirekana mukazotega abana banyu babakorera nukuri ntakubesha mu buzima bw'urukundo turimwo mwino misi umuhungu arinza nakubwira ati dukore eta civile uri umukobwa jembo nawo profit yo chance kuko ari nkanje ntibesheye kugira umve nshije mukanwa n'iryo jambo ngo eta civile ni ibintu ngira ngo woba warinze no kundoka nenda kubesha nagira ngo rumugenzi kumbe nayo meze kimwe nawe nene gasha wo muntu araguhanuye ivyo rika araguhanura wirabira inyungu ngo z'abagenzi kwita ku by'abagenzi babona gusa uri umukobwa uzi ubwenge kandi warize ngo iby'abagenzi babona wapi je nivyo naenda guhamagara nyene ngo manurire Phidel ariko nawe ndumva mengo mufise ivyimviro bimwe mengo mwaranabiyaza ahubwo reka ndaguhanure nawe sivyo nk'umuntu akuze kandi nk'umusheri w'umugenzi wanje aca b'umugenzi wanje reka ndaguhanure nk'umugenzi sivyo wowe urakuze imyaka ufise nuko ungana n'amashure wize ubwenge n'ubumenyi ufise kubukiri mwiyo ka basi mwibi bihe nk'ivyo vyiyumviro ugikoresheje vyiyumviro warasizwe vraiment warasizwe kandi cyane
sha nabwiye papa ko nzokora mariage nziza igihe nza gutora diplome yiwanje nabwiye papa nibindi ko ndabikoze nibindi nzobigukorera na mariage nzoyiguha nziza narabimusezerane ata mariage wapi kweli je ndabona mengo oya ubu rero urafashe ingingo gira umuhebe oya sinda kandi ndamukunda byukuri ndamukunda oya nta rukundo mukunda bizotuma biba nyene bibayabaye muga dukore yo mariage nawe rero mengo ba iwabo bababwiye ati nimuze mwihirahire kugira mariage ntuzupime none wowe nkubu nk'ikibazo nico ndakubaza wowe nkubu wavuze ko ugiye kurondera sibyo nawe ari kararondera ubona hamwe okay mwoko hankina kingahe kugira mukora iyo mariage mu mwaka uza ndazi ivyo bavyagenze neza mu mwaka uza ni ihe business ufise ugira utangure ubu yotuma ukora mariage mu mwaka uza sha nikiyede no gikora ubu mugambo na mariage yanje genze neza kandi nkaho usanga ariwe wamushuhije ngo ushaka mu bana ndazubundi nihangana n'urwishima cyari nka jewe nuba nakweretse imiryango kera nawe mukunda weragenda umubwire wumve nawe byakubwira na ivyo bindi byo ndva mwe mwese mumeze kumwe mu mitwe ndapfa kugenda ndarute mugabo ndazi nta kizohinduka sawa ndagufasha ahubwo oya se no ndakugoye ngo byo no bikora kubera ico kintu ushabya je ntunyasameko nawe uraryose ibi mbe utakuma kakandi unofikiraje nawe neko kuma woza fundurura shiremwe fundurura iyo bi ni hatari Sawa. Karibu. Umeze neza. Ndashima Imana. Naam. Ndabona akazi kari kurembera. Oya nyene birasarishije nyene ngara. Ndabona nyene isuku yari kurembera. Nyene byari bisarishije kuba biri hanze nyene. Byatsi iki. Ni navyo byiza kugira isuku. Mama, Phidel ni hafi. Sha nyene arana simbiye ngira ngo mukanyaza kuba garutse. Agiye ubonyene cyangwa amazwanya agiye. Haraheze nk'iminota 5. Mugabo ndazi umurindiriye akanya gato yaza kubaje. Oya, ndibaza wicaye nk'iminota 5 araza kuba yaje. Uko wagiye ambwiye ati ngo ngaragarutse mu kanya hafi. Sawa, ndamubwira gato ndagafashe. Sawa. Haraheze iminsi utaza ngaho. Akanye niko kabura. Ewe. Nawe, isuku yo. None uje kumuraba kugira ngo nza kumuraba. Ewe. Yigije musi yibuye ngo bitobone. Natu tunumutu badusigira he. Ewe. Meme.
ubwa mbere tubonye je ni kubera numvise ku rushengero bari kubavuga ati ngo ibyo bintu ngo ni bibi ngo mama umuntu abyisiga ngo ntazoja mu ijuru reka najya ni masike y'abantu cyane nyene niko bambwiye kandi je niyumviriye ko ari kuko Imana mu kuturema ntabyo yadushitseko utu tuzi inzara bashaka nyine zikomeze none ndakubaza ngerageje kuraba wowe na Phidel cyose muzi nanjye hafi imyaka ingaho kubonye iraheze muhura aha nimubona yuko mwebwe ku bwanyu nyene ntibibona ko muba mwashaje ntibibona ko mwashaje niyo migambi muzokora imyaka n'imyaka mutuma muvuga tubaterere turasaza kugira ngo natwe twashaka ikindi nacu bazanye byo kubana byo kugira amamariya saba uburyo bwinshi turitegura kandi mu minsi uburyo uzabona tubatayemo umunezero ndabumva abarundi mufise umuntu kandi rero mpora ndabyiyumvise nk'imagine uko gane avyuka agenda mara numvise ngo ngiye kwa nuze ngo kwa nyumba kumi urumva cyumvire byo nico kwa nyumba kumi ariko arajamo bikansiga muka rero wowe nimwavyara muzovyara kwana kwere reko witanze kuvuga ubwana ndiza ashitse kuvuga ati ko ari ubwana bwiza Odi. Odi. Karibu. Ni sawa? Ni sawa? Ni sawa? Ndakubari. Umukobwa gutanye afite imishatsi myinshi ameze nka mugufi ya mugavyibushe. Arirabura afite inzobe. Sha nta nzobe nyinshi afise kandi ntiyirabura nyene cyane. Numba ari uri kuravuga abanga. Mba ni sawa ko abangaho ndatomboye. None ni hari. Oya si hari. Nguwa. None yo bari hehe basi nimba ari hafi wo mumpamagarira. Yo yaduze ruguru. Na telefone yiwe kwidapasa none. Cha ujya musaduga telefone yarayibagiye. Telefone ngaha mu nzu kandi no birazimije. Niyo mpamvu namurondera sindamuronke kweri. None yakubwiye ko azogaruka ryari? Niyambariye kweri mu munsi azogarukira. urugo urarurondera kandi ushaka urugo rwiza uraruharanira kugira ururonke twere twogenda dushima amaguru ngo ce tubana ngo kwera imyaka myinshi ngo tuko turakura ngo twashaje oya biragoye ushaka tubigire nk'abandi zo mu mezi 5 ngo bavanye ngo byase ngo babuze ibyo barya urugo ruce Teo ni wibatse impamvu ngumamagarara kuri ico kintu cyo kurongorwa no kurongora sasa urabona naje ndiko ndakura sibyo Ikibazo urabibona n'amaso yuwa none ko tararongo ikibazo rerega nico nyene mwe muguma mu ntindisa je sino kwemera gutanga mukuru wiwanje kandi mbona nkiyo myaka je musigiriye inzu butagamvise ubukumi bwinshi bwo naye washakinze Wana ko ega ikibazo gihari muri iyi site nta buroje buhari ucurinda kuja hariya munutse hariya naho bakubonye bagushira kuri Facebook cenga mwonyarutsa mukanyaragasa mukamvira ngaha mukaja kuvyara ivyo bibuguru byanyu je ruguru rantwenza ndakunda nzenganda gusange nantwenza nanje nakundutse ngaho nsange ahubwo ndarambonye cyane y'umumesha namwe hoho hagita oya nawe mweretse abantu n'abantu ubwo rukera uzaja baramira
haguruka gatweze gutera oya ngarejeje ndagarutse toroshe koshe bamuko yo wakoresheje amahera wakoresheje amahera menshi tavuga babariramo ibyo misi yose mba ni mu cyumba kandi nashaka nze ndagenda mu bintu bituma kashe shaka Yazi waranyemereye wa munsi. byarakunaniye nakubwiye ati mbwira icyo ushaka nasanze nyine wambaye ipantaro none ko nzoza usanga wambaye iki Chikano biha yahinduye ndabikiri Chibirayo sugut sugut ndafise cyane ashaka nyine yingorongoro Kwaje kwenda gutamba. Nsigituma wirirwa kugenda Shira abantu banyerefona ku munsi bagira nono biravyibagira. umeze Oya birancangashe. waba rero afite abandi bagutelefone ugumiza ku mutima ati nakandi telefone kandi bagakona kugiye ko nje kukuraba tugenda mu muzungu ndabibonye ibyo byunguka ibyo ari byo Ngashiremo ndiko ndasatira amahera. Nuko ndasatira no kuwe. Nzi ko ibyo twiyemeje ntabyuzishe. Basi nyine umwanya usigaye mbana muto sigaye mbyuka ijoro nawe Phidel nyine ntakimbona. Ndabyuka ijoro nkagenda nje ngaha amaminota 2 nkabangiye. Hajya je no ku telefone ugasanga nibyo uri kurambwira aho nyine ntibikoraje no mu moto. Basi hajya nyine ushaka ko tuyaga neza tuhuze. Zohengere hajya mu ijoro natashe nyine ndikuze naruhuze hajya nisa umugabo kumurango kwe Uburyo ibyo tuzarambarira byose ariguze kwibaza ngo nakagaye kumbe nanje sijewe uramburiye umwanya gusa sibisiza kuri umwanya ukunze ukunda ariko je ndabitahura kuko mbanzi ahangira twihaye n'icyo buri kurarondera ubwo nyine shije nawe kuranze ndikira nawe ubikishije Tanda kuzindukiye ukunda panda gukunda urabona imisi bihenze myinshi ku mahuru muri tunaturiya ugenda ha ndamwe umwanya sinda kubonye kahera n'imisi ngena kubonye ndagukumbura shije kumbura ne yitsa ariko nanje since nanje basi nyine nanje ndagukumbura ariko mbaye ifise umwanya ni kuri nyoreka kumbura kandi nakuyanga ndabyiza hamabe ko basiye kutiyanze bijya y'urukundo rwacu y'urugo rwacu ubona ko bigenda gutyo shije rero kuri icyo kintu twayaza ngize ko yaje kijya kintu nakubwiye nicyo cyumvikana kandi ari ahantu uje n'abagenzi bambwiye kujya nyine nakubwiye nabo niko bambwiye ahubwo wowe nawe nanisigaje kumva nawe mwanzuro nawe wafashe basi numva ko tutekereza kimwe numva yuko ibyo niyumviriye nawe aribyo yiyumviriye Nikuri jewe ndagusabye cyo cyimiro nazanye tugikorere sheri amara yaje nakuboye basi je no kuri ndakubwise basi no kuri sheri nubwo no banda yafise biragoye kuca mfata cindaje na mu bintu by'urubanza cyesigara ndi vide rumva cyambere ntanzi yiwanje ndubaka burya inzu tubamwo ni ya famille sevuga ngo je ni yiwanje kandi bisaba ko nzoja gupanga uko ayo kubaka yo ntayo mfise nesheri gifata amafaranga azodufashisha rero no tutagira mariage nitwagira tubana uzobohombi iki ntabyo twasezeranye twavuze tuje kwiyumvira kandondere nawe urondere dushire hamwe hama dukore iyo mariage nesheri wowe wambwiye ko ugiye kongera gurugura ivyombo none apari ivyombo ayandi mafaranga ufise ya marikide yo dufasha muri ibi naya cyangwa sheri wibuze intererano z'abantu
kandi urubanza ntirukorwa n'umuntu rukorwa n'abantu wanyewe ntubishobora sheri kakwizera iby'abantu sheri muri mariage no muri komite honyine hari umuntu yiyemeza ngo azotanga 50 bikarangira atari 10,000 bya komite barabishitsa ahubwo bivuga ajya kuri mariage ati nzoguha impene sheri ndakubaza rero nawe ikibazo kimwe none ushaka mariage cyangwa ushaka kubaka urugo kugira ngo tubane cyangwa wowe ushakira mariage kandi ikibazo kimwe bibiri bitamo ikintu nimba ushaka mariage cyangwa ushaka kubakana nabo bakunze kugira ngo nawe ugire umuryango jewe naragukunze ariko na mariage ni nziza bitwose jewe ukwera nifuza ko je nawe twobana biciye mu mategeko no mu ishengero imbere y'Imana n'abantu rero tureke kuruhanya no kuburi jewe nta mariage no kwitira obe nguze kwa biyo mene kibana tureke kwirirwa turarushanya nta mariage no kwitenga wonye mukeneye kubaka ngo tubakane ikintu nakwemereye tuzoja mu komine twandika sibyo kugira ngo twemegwe nyine nk'abantu banditswe muri komine kugira ngo niyo bizoshika tukaja kondera ibipapuro muri leta nizo tubibura amanye mbushakize mariage z'ikirori je nazo nshoboye no kuri egashiri bacha bahinga mu shengero ngiye naciki sawa naco wowe umunsi wose azogaruka sibyo najya witwa gute Sintwa Ivete. Ivete okay wowe umunsi wose azogaruka ive uzoca umumbwirira ati ariho umuntu yaje gukuraba ngaha yitwa Musa ati yambwiye umunsi wose uzoshika ugishika gusa uzoca umurondera Wani niyashika uzocumbari uzocumubwira mbarira. Wavuze ko yitwa Ivete. Mwe kumenga amazina ashaka gusa muravukana cyane mupani. Turavukana hari kukinone. Ni byiza mbona ngo murafitaniye n'agashusho nyene ukuntu. Gani mukuru wanje. Ni sawa. None ariko je sinakumenya. Wambwiye ngo witwa Musa none mufani iki muhuriye kuri. Jena Evrine. Evrine n'umugenzi wanje vrema. Umugenzi wanje n'umugenzi wanje tu. Sa we ntiyaza nzomubarira. Yego. Nzomubwire kandi ndishimiye no kumenya iwabo n'ahandi. Oya naje mu nyuma muzomusanga. Yego rero musigare. Sawa. Urushengero none uzobugiye kubakana n'urushengero cyo uzobugiye kubakana nanje ni urushengero uraze bakobwa kushengera nabo kumagira amahari okay hitamo urushengero uhitemo na jewe basi nanje rero nanje nta mariage nshoboye usanga n'abagenzi baba bagusika mu cyangwa bigiru shire bijya ku myaka mfise bana hari umuntu yashuka je ibikashiri je nije niraba sivyo twakuze mu muryango dukenye urumva no kugira ngo mbe mbayeho n'ubushapu bwishi nyine bwo kugira ngo ndabiko no baho umwana w'umuhungu nkoresha ubwenge ibyo by'urushengero wowe ndashaka kubwira ibintu byumvikana hashobora ngo by'urushengero ngo guteye shaka guciki uko n'abantu bimuhiri wacu nta numwe aracikira cyo babona papa cyabona ngo ndacike ngo ndagiye umva ntabamara amaje abavyeyi umuryango wanje n'amaramazi Jeni wewe ndagukunda uretse ko twabiyaje n'ukuri basigira kuri bijya twayaje cero ubwo rukundo rwo kwijya nkimara je nago nkeneye rwo kwijya nkimara ngo na mama yaje ibyo birori bazoze kujya bamwe bagiye bace bataha ntagire n'uzogaruka no guturabuze ko twicwa n'inzara je ndakubwize ko je nta mara yaje nzokora jewe nta mara yaje ntayo nshoboye ndabibona kumbe ufise abandi ubwo ugomba kugirana mariage nyamba utankunda wari kumbwiza ukuru kambwira ko utankunda nkareka kuba ndatumwanya kuri umbwiye gute umbwiye iki umwanya wose nigera nama nta kuri wewe uko urambira ko Jeff sabana none urinze umbwira ko atamariya dukeneye ubukeneye abandi warose basumbye ubwiza n'igihagarara none we mu mutwe ntabwe nkoresha ibyo ndiko nakubwira ku buryo ushaka kubitahura kavyumva icyo nahuza n'igiki cyo ndakunyagereza ngo Jeff sabana icyo nahuza n'igiki
aho nigiki wonyereka ko shoshora kumbwira ngo je no bitahura ibyo uri kurambira bavuze je ndakubwire ko tworondera amadudugire mariage ubucumbwira yewe ngo nta mariage ukeneye wowe ukeneye iki je nakubwiye sinkeneye gutetereza umuryango w'iwanje sheri nyimba rero waje kuntuka no kumbwira nabi oya agura kugende jewe nsagara nitekaniye nari nifitiye amahoro mugabo utanguye kundugiza stress ndabibona ndakubwira ko utakinkunda ufise abandi bashera ukunze sawa ubu ntunyirukanye ntumbwiye ngo ngende none wavuga gute umuntu ukunda ko mubwira ngo basi ngo genda basi none utambwira nabi none je nari kubwira ngo inabi nenda kubwiyemo ni nabi ntivyumvikana ndabibona ndinze kukuraba ukambwira ngo sinagutelefone ngo sinakugenda nakubari ukanavyibagiza kuko bufise nabandi bantu ufise amamiliyoni ngaho uzonterera kugira ngo nze kwitengeza mariage reka ngende mbe igitoro wowe amahoro azakiguga imodoka bayiguhana igitoro canke urakiguga ibintu byose ubuzana by'ibigambo ngo ginda ibyo navyo ubikura hewe ico nico kinyerekanye ni kutamurenga ico kice kubera urukundo rwawe wankunda bwa mbere sikunkunda ubu bwa mbere waranteteza ukambwira nta kintu womburana jewe naco ntogwanka kugira ngo nideni oriko ubugenzi bwawe bwirwa bugushuka nga mu mariage ibyo wajya basa kubwira ibyo mu nyuma yavyo wera n'umuntu azogaruka no gukuraba we mugabo ukwantira stress gusa wewe nabibonye umuntu ukinkunda wari kubwiza ukuri ugashaka kuntika mviriza nenda kubwira muri kurambwira ngo ngende uri kurambwira ngo ngende ngo hamagura nkunda jewe rero icyo nabwo kubwira umuhungu nyamba uzi kutankunda wari kumbwiza ukuri nkareka guta umwanya wanje kuri wewe uri kumbwira ngo je ngo ngende sawa reka ngende gusa nizere yuko wewe udahari kuzoroka kandi gakobwa kuzoroka undi mukobwa wewe tubitazobuku bafise yo urabona imyaka rumari je ndi ngandi ko ndakurindira ngo ndindira ngo umuhungu ngo tuzobana kumbe wivyi wawe ufite indi gahunda yowe n'abandi bakobwa genda no gusa urambabaje gusa nizere yuko wewe utazigera umuntu abayiba bareye ibintu baza byinshi nawe uzana ibintu by'ibaba bidafise umutwe n'amaguru gumana n'ubwo buraya bwawe ugumane n'ubwo bukobwa bugutumuta mbone barenze rero urambabaje imyaka byinshi ndagutaye ko je yo myaka je ntayo nataye jewe genda basi wambariye basi ukagenda none akonera inyogera mbone barenze niyo turaduka ndakwinginze basi Ngasaba kukanyira nk'umuntu abayibere mu bibazo byiwe mwati sasa grandfriend deka n'ubusi ndabitaho hajya mwabonye ninjiye mwibaza ngo nanumye kumbe gwera ku kiganiro cambere gushika mu kiganiro cyanyuma mbonye umuntu agiye arira nk'ingurube ngo mupfuye ibintu byo kubana sasa ni wewe ubwiye amajambo umuntu naho urabona wubaha aje ngaho ukawugira nte ibyo nateretse atatu n'ingene byaruhiye tugasangira umwirukanye nk'uko uracari umwana we ntavyobona uracari umwana we ntavyobona agusa je birambabaje kuba je mupfanye kuko nenkajya murapfanye ivyo niko ndavuga ntivyumvikana okay nyimba bavyumvise ivyo navuze ntivyumvikana no hiye amonze ukuntu tujya ntavyuze wewe nabyumvise n'ibyo ushaka wewe narakubwiye noraje kuri mutoyi wawe kandi wambwiye ngo nta bwenge fise naraguhanuye ati mwana wa mama arimbo mukobwa yarakwemera ati ndagukunda urumva nyene mukabana imyaka nk'ijya yose wawe utaramutera inda erega niyo mpamvu akubona nk'ikirofa tujya ajya afise ibifaranga zoza kugurisha amaparasera hama atanaga parasera dufise akakoko mukariye nzoca ndagoyaha niwe mutera inda mu nk'ibi bintu gize sibyo bimba mukunda cyane nawe uretse gato hana mutinda tubari wewe areka kujana mu bya mariage na urazi kuri mbobo na amafaranga nawo kwikora ujya mu komisionere bwawe bw'uburofu ukora urabona amafaranga uronka ntaho woronka ngati ngo nkore mariage cyangwa cyawe nyene wafese ubwenge wamubwiye ati ya amafaranga ndonka nivyo ukunda ko dukora mariage no byawe nuko mungu ikicuza afise bwenge ako gatekerezo mpaye reka nta kibazo nubwo wozo ukatubwira wewe nubwo era ngo mariage zubu usanga zitwara nk'imiliyoni nka 6 cyangwa kirofa none hajya yashaka ngo mugire bibiri twe ngaha tujyama kukamatira kanabonze bisaba ko nzogura urumataro shasha nzojyama ko
urabona ko nirirwa ngaha umunsi azoza hano onye akanzone niwama wagize nzosohoka mukubite nubwo yoba amasaha 2 nubwo yoba amasaha nubwo twashwanye je ndazokunda amahenda ahubwo ikintu gihari hari kaho kaje nta kintu kingoye nko kukubwira umugambi uzotumumvira mu nzu urabona ko naje ndiko ndasaza nakuvyemeye nakorambiye rero apana ariko oya humura ngo mandakuvireho zikera ahubwo gusaba kantu musa zoza ngaha uzocuma ipasi safa wewe rero nawe ucunda guhanura nakagiye ababaye wegenda uhindure kabise umviriza je ndazo ukuntu ndamutekenika ndamusubiza muri mu aha amaso yawe mani negetse none nkora mbona nawe nga muko sirame oyura nterura tushaka basi ayo tse uzoshira ngaho Mugongo no sawa. Mugongo. Achumbana ngana ari. Tenda guhekana kugeze ishaka no gutana ndagutana. Sawa gusashira no ngo biturukoni. Ya. Chafunga amazi tumuti gikoni. Funge? Kumbe wapita sai. Na byonzi. Bagire. Brame.